mwonga habaye akanyoni keza, mu mwonga habaye akanyoni keza, kariko kararira n'utwana twako, nya twana turiko turira cane, kuko tugambarara tuzopfa rubi. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka. Murabona yuko uyu munsi ikiganiro turifise ikiremwa Imana yaremye bita wakimenye, iyi ni inyoni. Iyi nyoni ubwoko bwayo nubuhe? Iyi bayita inuma. Inuma rero ni inyoni abarundi bashize mu bwoko bw'inyoni ziribwa. Rero inuma irashobora kuribwa. Nk'iyi murabona yuko ikomeye mu mico kama y'Uburundi. Kubera turi mu mico kama y'Uburundi, barigisha yuko kizira kwica uhereye no ku dukoko duto duto nk'utu. Bavuga yuko kizira kwica, hanyuma bagaca bahera kwigisha n'umwana akiri muto ko kizira kwica udukoko, hanyuma umuntu we urumva n'ibindi. Aha rero murabona tugomba tuje rero ku mayagwa y'ikirundi, turabe amayagwa ava ku nyoni. Inyoni rero iyi mwumvise ko ari ubwoko bw'inuma. Tuje rero ku myibutsa. Imyibutsa ifatira ku nyoni bavuga ngo umwana w'intabarigwa yishe inyoni itaribwa. Umwana w'intabarigwa yishe inyoni itaribwa. Umva rero yuko hariho inyoni ziribwa n'izindi zitaribwa. Aha ni naho ngo inyoni y'umwaga iborera mu cari. Inyoni y'umwaga iborera mu cari. Aho bagombye gusigura iki? Bagombye gusigura iki? Baba bagombye kwerekana yuko umuntu mu buzima bwiwe akwiye kugiriranira imigenderanire myiza n'abandi, ntihabe ukwigunga. Nka serugo nubwizwa kuza aragendera abandi. Aho hambere ku ntwaro ya cami haraba kugenda abarundi b'abagabo bagashika ku nama ibuganwa canke ibwami, bakumva ibivugwa mu gihugu, bakumva ivyiyumviro abandi bafise, bagahanahana ivyiyumviro bishobora kubaka igihugu, bikubaka n'imiryango. Niho uwutaja ahabona ngo bashobore kubona mu bandi bamwita inyegezi. Ego nuko rero hanyuma uwo mwibutsa rero uvuga uti inyoni y'umwaga iborera mu cari. Ni hamwe rero umuntu agumye yigunga, akabaza tuntu twanje, ashobora gusanga yagize n'ingorane, ntihagire n'umubanyi abimenya kuko atawumugendera. Iyo ni imyibutsa ifatira ku nyoni. Ego hariho n'uwundi mwibutsa uvuga ngo nta kwibuka ingegene imisure yagiye. Hariho ubundi bwoko bw'inyoni bita imisure, ati nta kwibuka ingegene imisure yagiye. Hari igihe umuntu yibuka ico yari gukora, mugabo igikorwa cyamaze kumurengana. Hamwe rero bavuga yuko umuntu abwirizwa kuguma yitwararika ibintu. Uwundi mwibutsa uvuga neza neza inyoni, bavuga ngo inyoni y'inyobegwa iborera, inyoni y'inyobegwa yona inyaga. Inyoni y'inyobegwa yona inyaga. Inyaga ni iki? Inyaga najya masaka atarera, niyo bita inyaga. Igihe rero inyoni y'inyobegwa ni kuvuga idaciye ubwenge, iza kona ayo masaka atarera. Iyo nyoni rero baciye bagererana umuntu, kuko bavuga ngo umugani ntuva ku giti uva ku muntu. Si iyo nyoni babonye niyo bafatiyeko, bagombye kuvuga umuntu. Umuntu rero iyo yarimye umurima yoreka ukera, kuko iyo umaze kwera ntawutoroboze. Utoroboza ni ukuvuga kuza guca ibitarera, niho aheza akaronka umwimbu mwinshi. Aho rero mugabo bariko baravuga yuko umuntu hariho abuza wumva nk'igitoke kikiri umugororo, ukaza wumva ngo yakigurishije canke yakiriye. Iyo arindira kikera
niho yorose umwimbu mwinshi, ari amahera bamuhaye bakamuha menshi. Ariko rero hariho ahandi baba bagomba gushika, inyoni y'inyoberwa yo n'inyaga. Ni kubera iki? Ni nkamwe bagombye kuvuga nk'abagabo bagomba kurondera utwana duto, abana bakiri bato, kugira babahumbishe. Aho rero baba bayobewe kubera iki? Iyo barindira bagakura niho vyobaye ivy'ingirakamaro bagashinga urugo. Imico y'ikirundi rero ntiyemera yuko haba abantu baza guhumba. Imico y'ikirundi